ivyubu biragoye ngo banze uri hoteli ishaho hama ngo ibindi tuzobigufasha ndanamaze mbe ibindi muzofasha n'ibingo gufungura none uzofungura cyasanga ivyambwiye n'ivyo aranankopesha kugira ngo nkwiza y'ihoteli ibashe hanyuma rero ivyo byo kubiduza nuko si ukwishima nasanze mu Barabu itetse n'ahandi binebano ufise igikundiro c'abantu benshi barasaba ngo twifotozanye hamwe abo ba papa nyine batangura kugira abantu ngo aho bigeze mwifotoze hamwe mugabo muduha amahera babiri batatu bagenda bamba amahera bafotora nabo baza barambikira arumva nari kiri encore jeune bambikira kuri gusima vinda yonone parce que i Dubai ko winjira mu iduka niko ushaka kwifuza kugura ibintu byose aka gahunda kacu twise urumva byaca bikugora hama bigenda gutyo kabiri gatatu je narinzi ko mfise ayandi mafaranga Ja, vipi? Ça? Hein? Oya, ça va? Nagenda kubaza ya dossier. Ryari twokwicara mu modoka tukayivugana icyo nsigurira gato. Ok, c'est bon. Je vais te chercher alors. Merci beaucoup. Nshuti za Gisha TV, uyu ni wa mukunzi wacu Jolis Ndongozi. Uyu munsi ndi Ottawa, ariko byashitse twicaye ahantu heza cyane, aho bita Bigs. Nuvuga ngo ahantu haraka ikeza, hari ibintu by'ubwoko bwose. So, Jolis, karibu ndugu. Merci beaucoup. Urumva nkuko vyama urabizi ko ngiye kubona twahuye nta mugambi twari tubifitiye ariko Imana yabikunze turahuye so ndaneze kuba turi kumwe tugo dusangira ikawa kuko urazi ko igihe cyose duhuye turaganira ibintu bikaryoha entre temps hari umuntu twari turi kumwe aca kwibutsa yuko umunsi wa mbere uja Dubai washitse Dubai office $50 bigenda gute kugira ngo umuntu ashike mu mahanga afise $50 ariko a partir ya $50 habeho multiplication. Icyo kibazo ndashimye kukimbajije uwo mushinga naye kandi ndanamwibuka mu mushinga ntahe yitwa Papi sinzi ko rero yaba mu Nyakabiga yaba mu Bwiza sinzi exactement Nyakabiga Bwiza canke Rohero sinzi yaba exactement kandi mengo amatwa nsumira umengo ubu ari mu bayana icyo kintu ntiyakibeshe na gato. Alors la multiplication de $50 kuduza ntiyakubeshe no kuri ahanini n'imigisha y'Imana no kuri sindababeshe. C'était en 88, c'était en 1988 je nabwiye mutama wanje ni je ndakeneye kuja kuraba ico kintu bita Dubai ni kuri mutama wanje aranyorohereje afasha rampa makeya niyongereza ntanguye kwisununura buke buke nuko nasize Dubai vise $50 hanyuma umushinga naye Papi mu kumfasha ntiyambwiye ikindi yambwiye ngo umuhungu wacu ivyubu biragoye ngo banze uri hoteli ishaho hama ngo ibindi tuzobigufasha ndanamaze mbe ibindi muzofasha n'ibingo gufungura none uzofungura cyasanga ivyambwiye n'ivyo
aranankopesha kugira ngo nkwize y'ihoteli ibashe. Hanyuma rero ibyo byo kubiduza nuko si kwishima nasanze mu Barabu ndetse n'ahandi binebano ufise igikundiro cy'abantu benshi barasaba ngo twifotozanye hamwe. Abo ba papa nyine batangura kubwira abantu ngo aho bigeze nimwifotoze hamwe mugabo muduha amahera. Babiri batatu bagenda bamba amahera bafotora nabo baza barambikira. Urumva nari nkiri encore jeune bambikira kugira ngo sima vinda yonone parce que i Dubai ko winjira mu iduka niko ushaka kwifuza kugura ibintu byose aka gahunda kacu ufise urumva byaca bikugora. Hama bigenda gutyo kabiri gatatu je nari nzi ko mfise ayandi mafaranga mugabo agoye kumenya ko uyafise. Ayandi mafaranga nari mfise yari appareil photo. Nagiye ngendanye appareil photo yanje buke duhura n'Abarabu nyene ngaho muri corridor y'hotel twashikiramo twebwe abarundi benshi twahita Fonisi ya hotel. Umugabo arahara nyikundira ari kumwe n'abana ati wari umufotographe kuko ifotoje n'abana banje none ngo urashaka reportage photo ya mariage y'ujye nyine mwifotoje hamwe. Umutima ntimbega izo mana zivuye muri wanjye arabinyemerera. Hama kiba début du commencement bigenda biduga fotora umwe babiri fotora d'abord le mariage hanyuma hacaba ikintu twita réseautage. Abona fotoye muri urwo rubanza barashima igikorwa nakoze. Ikindi banashimye i Dubai batamenyereye cyari ikintu twita respecter le délai de livraison, kwihutira gutanga ibintu bigishusha. Mu minsi 2-3 ndari meje gutegura amafoto yabo ndanayabashira barashima cyane. Niho nigiye meme n'ibintu byo kugira amafoto manini baca batora amafoto meza menshi bayagira manini. Uko bagira manini niko nagoma ndonga niko nanjye ngoma shima. Murakoze kuri icyo kibazo. Nta mafaranga rero menshi yavuye nukuri. Nkuko ubizi urabizi ko nta mugambi twari dufite wo kugira ikiganiro. Twari twihuriye gusa n'inshuti n'abagenzi kugira dusangire dutere inkuru. Mugabo urumva numvise ako kantu k'ingene washitse Dubai na $50 mu mwanya mutoya. $50 abyara amafaranga atagira uko angana n'ubushobozi. Wari usigaye uja Dubai ndavyibuka kenshi ugakora imirimo myinshi. So nace numva twemprovise ndabizi deja yuko wari wisohokeye nk'umuntu ari muhira kintu na kimwe yiteguriye do special. None nk'umujene yo bari muri situation nk'izi kuko ni kenshi bishika gasanga umujene ari muri situation yaho uburyo afisa atari kirenga. Wo muhanura iki bishitse ari muri iyo situation? Ashobora kuba atari Dubai, ashobora kuba ari Burundi, ashobora kuba ari mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, mu Burayi, hariho hose. Nigiki wo muhanura cyangwa nigiki wo mubwira? Umujene abajene no hanura kandi ni benshi surtout b'abarundi n'abanyarwanda n'abari muri sous-région East Africa. Nukwiyemera ukemera ugashima. Sinigeno kivuga se sentir fier de toi-même. Ikintu ndagishobora kandi ndagishobora. Buriya langage yacu tukunda kuvuga wajiaminiye. Wajiaminiye kabisa. Wajiaminiye kabisa. Gira appareil nziza umenye ama réglage qu'il faut kugira ngo amafoto yawe meza bave muri automatisme baje muri manuel. Bamenye rero les réglages de lumière, de luminosité, tout ça. Nukuri bazotera imbere kandi turafise abana benshi bakunda uwo mwuga. Nico kibazo rero pour me résumer bo kwiyemera kandi bagakunda akazi ntibabivange bakunda akazi. Uri umufotographe ukunda ako kazi bakora n'ishaka byose birashoboka. Urakoze, reka tubanze ndaguha umwanya ubanze ukomanda akantu ko gufungura hanyuma turabananya ikiganiro. Urakoze cyane mwasiboko. Ikiganiro cyacu kirabananya kuri Gisha TV hamwe na my big brother the big man
Joris Ndongozi ubu twamaze gukomanda akantu kameze neza kugira mu Kirundi bavuga ngo ubunyegeri uganira ku igufu ariko entre temps tugira tubandanye gato ikiganiro nkuko nabivuze duhagaza twicaye hano kuri terrasse muriko murumva imiduga iri kurarengana birashoboka ko mu kiganiro mwumvamo ayandi majwi atari meza mugabo muzokwihangana navuze ko ari ibintu dukoze à l'improviste so ikindi kibazo nagira nakubaze Gajori kuvushika muri Canada précisément à Ottawa muri capitale ya Canada ni giki ubona wahungukiye mu bintu byose bitandukanye canke nimba hariho igihombo par rapport yaho waruri nk'umurundi abi Burundi ugakora mu bigo bitandukanye mugabo ukaba uri muri Canada ndazi yuko wize canke ntubukiri kuriga ibintu bitandukanye kumbure n'akazi n'ibindi ni giki wahungukiye canke nimba hariho n'agahombo ko naho birashoboka hanyuma ikindi naco anyway ikindi akikubaza uheje kunyishura ivyo urakoze Pasteur du monde na Mugisha TV aussi kubera buke ndabona yuko na Mugisha TV yigisha a partir ya Mugisha TV benshi barahamenyera benshi barahigira experience z'abantu bamwe encore une fois murongoye Mugisha TV ndongeye gushimira surtout kuri ico kibazo cy'ugwaruka c'abantu kenshi bifuza kuza muri Canada ikintu kinini nahungukiye n'ubu nyiriko muri Canada ikintu ca mbere mwebwe barundi mwebwe abanyarwanda mwebwe abantu muri sura East African muri Canada ikintu ca mbere no bahanura nasanze kandi kimeze neza ku batabishoboye no kwicisha bugufi muri Canada wicishe bugufi ibyo wasize inyuma wabisize inyuma aha utangura ubuzima bushasha aha byose no kwicisha bugufi ukibagira ico wari ico aho uvuye umugani wa waho ni ngo le passé appartient au passé contente-toi du présent et de demain muze mwitonze mwicisha bugufi Canada ni igihugu ciza nkuko benshi tuvyivugira ni mu gihugu c'isezerano ikintu kinini muri Canada waruka namwebwe turi mu runganwe tumaze kurenza les 50 ans namwebwe murahawe ikaze umugabo mwibagire iyi mico yacu yo muri Afrika buresha amarangaje yacu bamwe bo kwigira bakaganga awicisha bugufi ukitonda ikindi kiryoshe muri Canada nkuko ndabivuze mu gihugu c'isezerano namana yibwiye n'abana abantu n'abandi bana duhurira ino muri Canada hari inzira zibiri kumwe bavuga bimwe by'amafe rouge hari inzira itukura n'inzira y'ugwatsi rutoto inzira itukura ni kuvuga ushatse kwigira umubandi ushatse kwigira ibyo wishakiye udashatse kumvira abavyeyi udashatse kumva impanuro baraguha ibishoboka byose ngube imbwa barabiguha ushatse kuba imbwa muri Canada urabimbwa kandi ukabimbwa ushatse kuba umuntu witeka n'ubuntu n'ishaka baraguha opportunité yose yo gushobora kubaho neza ukitwara neza ugafasha n'umuryango donc les deux opportunités ziriho ushatse kubimbwa muri Canada baraguha ibigutuma ubimbwa ushatse kuba umuntu n'ubuntu je dis bien ushatse kuba umuntu n'ubuntu byose barabiguha donc c'est à toi de choisir inzira ushaka bien sûr uva iwacu wifuza w'igihanganga mugabo uje utemeye kwicisha bugufi ukumviriza impanuro baguha ibigutwara byose muri ya ligne rouge uje ushatse kubikurikiza la ligne verte ibiriho n'ukuri uratera imbere kandi ikindi naco entre parenthèses muri Canada akazi kabi kaba ivyo ndabikwiye kuki kenshi mu mico yacu uzumva umuntu akoze ngo mbega ukora iki nimwashika nimuze mu bibazo urashikira akazi babahaye akushikiyemo hama ushoboye no kugira ubasha bwo kwiga
nifuza ko mwoshika imbere kugira mu mahera ushoboye kwiga banze yige nta myaka bisaba naje mfise imyaka 50 irenga n'ubu ndacari mu ishuri ndafise n'abansunze imyaka bari mu ishuri rwaruka ndabasavye mugashika muri Canada ntimwihutire n'amafaranga yo muri Canada yego ni menshi mugabo uciye mu ishuri naho nyene byo gufasha demain après demain ico kintu nico kintu kininiya nungikiye muri Canada tugarutse muco nahomvye ico nahomvye ndavye niko numvise ukuri ntaco nahomvye narahungutse parce que cyane ko nzosubira kwiga guhomba nta birimo n'ukuri ndashima ko natanguriye A0 gushika ubu n'ukuri ndashima Imana muri Canada ubonye abana bagenda ku ishuri ubona umwana atagiye ku ishuri kumva baraguhamagaye ngo mbega umwana ari hehe ugwaye umuganga akubaza ati mbega kuko utaje gutora umuti ndugu yangu we iyo abana biga bakavugwa wowe mutamu kiga ukavugwa bakubitwa n'agakriza ati leta reka ndagufasha mbe ndaguha make urabe ko wobaho hari ugushima bisumbire nicyagiye ngo cisezerano nukuri Dimond Pasteur aco naho ndi mu gihugu cisezerano nukuri Jori urakoze uravuze uti nta gahombo mbonamwo ndavye yaho narindi mu gihugu canje Burundi umunsi nkabande muri Canada tindavye muri rusangi mbona ari amahoro tinde mu gihugu cisezerano hari umuntu ashobora kumva uvuga gutyo agaca yibaza ati umurundi Joris Ndongozi igihugu ciwe igihugu c'amavukiro igihugu camwibarutse igihugu camureze yaracibagiye canke nta kibanza kigifise mu bugingo bwiwe wowe wo mubwira iki ni giki wo mubwira kugira umwereke yuko nawe uri muri Canada uguma uri umurundi urundi buguma mu mutima wawe uburundi buguma ari igihugu cawe ego ikimbabaje nuko uriko urabimvugira reka nkativugira muranyumva neza ntaco nahomvye ubuzima ico nahomvye ntaco nahomvye parce que burya dukora twibuka gusubira muhira dukora tugira iki tuzi ko tegeza kuja guteza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse parce que igihugu turagikunda ni ciwacu wherever you go wherever we do nukuri igihugu ni bwacu Uburundi ni bwacu mu Burundi bwacu n'ubu dukora tuziganya ngo dusubire iwacu tuze gukora ibyo tutashoboye gukora turi iwacu n'ikimenyamenya mu bintu bike turonka ikibuze ko tubirungika iwacu umwe wese amenya ko yateye imbere abonye igihugu cy'igihugu kiratera imbere donc nshuti zanje Uburundi muranzi neza hose nambonekera ku ry'Uburundi buri mu maraso ndanabwambara kenshi it's a part of your DNA yeah kenshi n'abatabizi kenshi bambonye umwaka uheze le 1er juillet byarangiye kubona ntambuka ntwara imodoka n'idarapo ry'Uburundi rimanitse mu ibarabara rya Canada cyagiye kunyisha nasanze atari jeje nyene naraciye ahantu usanze hanzwe parenthèse zambona umwana akomye induru umumama ararira ndahagara ndabaza ntweri kurize ni bon namwaje mu Gifaransa mu Congereza acambira ikirundi ngo reka reka sani bitse Burundi numva birandyoheye donc Burundi buri muri jewe aho ndabushira kandi ntaho bazodushira ntaho bazodushira nimba bari misino twaje kurondera iterambere yego nta mwonga nta ibitahizwe
yego byaraciyemwo ibintu bike bike mugabo nta gihugu bitabishikira byose amagume twaciyemwo ibihugu byinshi birayacamwe si Burundi bwacu bwonyene mugabo uronse uburyo bwo gusohoka gatoyi uze kwisunura wiyumvira kugaruka mu Burundi mugabo naho nyene uronse ukuntu usohoka kugira uzire kugaruka gusubira guteza igihugu cyawe urasubira inyuma parce que ni mwitongo utegereza kuzosubirayo donc bantu banje home sweet home ya muhira ni muhira iteka icyo nahomvye ahubwo murambabarira abakoze kwisubiramo icyo nahomvye iteka ubufisi wanyu si iteka ubufisi mu mahanga iteka ryawe ry'igihugu ubu rifise cyane iwanyu gusumba hanze n'ikimenyamenya abadokiteri barava mu Burundi bafise ababushobozi abadokiteri kimwe yashika ngaba kugira ngo tangura kwiga mu wa mbere bagusubiza inyuma hamwe nababwiranye nimwashika mubanze mwicishe bugufi muzotera imbere uzo yibaza gura igihangangura umukonti habura akomeye umufinansi yakomeye aha bagusubiza umurongo ati ibyo ntabyo tuzi icyo nico kinini cyaho twahomba mugabo amatwa dusumira umengo baratanguye kubona ko twebwe abarundi j'insiste beaucoup barabona ko twebwe abarundi turabakozi cyane baratanguye kuza baravalida by'amadiplome naho ugiye gusaba akazi ukivuga kuri umurundi nukuri bakwakirana yombi donc abazana ubwo bushobozi bandanya musenga bandanya mushima nakitazoshoboka byose bizoshoboka bakoze nshuti namwe bagenzi bagisha TV ikiganiro cyacu na Joris Ndongozi kirabandanya ubu tugiye mu gice cya kabiri igice cya mbere nkuko nari nababwiye nari Ottawa hanyuma nkuko bisanzwe kenshi iyo ndi Ottawa turabona na Joris tukaganira tugatera inkuru so nta n'umugambi wari uhari w'ikiganiro ariko tumaze guhura tukaganira tukumva histoire z'ibyabaye Dubai ingene Joris yinjiye Dubai na $50 yari nayikomeye cyangwa nti Joris tugira dukora ikiganiro ubu nyene kugira ngo utubwire amabanga y'ingene Senkani yavuyemo amahera atagira ukwangana so mwavyumvise ingene byagenze twafashe umwanya turasangira ikawa n'utundi tuntu ubu rero tugira igice cyacu cya kabiri twongera tunasozera tunarangiza ikiganiro cyacu so Jory nkuko nabikubwiye nkuko byamabiri igihe cyose duhura bizi ko ndanezerwa cyane kuba ndi kumwe nawe kuko hari ibintu byinshi cyane rwose ndakwigira ko igihe cyose duhuye kandi nizere ko abantu benshi bagenda bakwigirako noneho uribuka yuko igihe duherukana twaraganiriye turavuga tuti ikibazo hari abantu benshi bakunda kuvuga ko ikibazo cy'abarundi iyo turi hanze y'igihugu ntidufashanya ntidushigikirana twarabikoze ko turabiganira uretse ko navuga ko niyo turi wacu mu Burundi tutabikora ariko icyo nzi ni kimwe nuko mu Kirundi bavuga ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango mugabo icyo nzi nzazi ko mu nzira nyinshi no mu bice byinshi bitandukanye no mu buryo bwinshi butandukanye abarundi dufashanya iba mu Burundi canke hanze aho turi mu bihugu bitandukanye so mu myaka canke iminsi umaze muri iki gihugu kuri yo point wabonye abarundi tuvyifatamwo gute agatima wa mutima w'ubuntu wa butima bimwe twigira ku bavyeyi gukundana gufasha gushigikirana ndabizi wa musi twarabikoze ko abavukiye abakuriye mu Ngagara barazi ko imuhiri wanyu umuntu wese yarisanga abavyeyi bakiriho abavyeyi abana muri ko murakura bajene wasanga hari abana bavuye mu miryango itandukanye bose buzi muhiri wanyu kandi niko byari biri no mu yindi miryango itandukanye so uyu munsi uri kuraraba muri Canada canke n'ahandi henshi umaze guca ubona abarundi uwo mutima twarawugumanye turawufise canke biraducamwo tukibagira uwo mutima sinzi rero icyo bivugako icambere no bishikako nuko ubu unye sinzi ko byari bimeze n'ubwa mbere mugabo ubu unye abarundi n'ukuri barashigikirana
n'ushatse kuzana ku gatima kudashaka gushigikirana bamutera ivyatsi tumutera ivyatsi ubu n'ukuri abarundi barashigikirana kandi turanafashanya kandi turanakundana ikimenyamenya nuko iyo umwe agize urubanza twese turamwitabira uri kure uri hafi n'ukuri ntabesha abarundi bo muri Canada barafashanya hari n'ama association adufasha natwe tukayafasha n'ukuri agatima k'ubuntu abarundi benshi baragafise n'ushatse kwiyonkora agashaka kuvamo akazana kugarukana ya mitima y'amacakubiri y'intara y'amoko aha muri Canada ntibigikunda parce que burya uri mu mahanga abantu baza bafise imitima y'inzigo n'iki aha ntibikunda urumva rero nico gituma nibaza ko ubunya abarundi bose bakundana no kuri aho sino higinganya barakundana ashike none ni giki wobwira abajene generation yacu abari munsi generation yawe abari imbere yawe ni giki wobabwira ikintu namasaba imisi yose abato abakuru abo tungana n'abadusumba ni kwamana wa mutima w'ubuntu bibuke ko bakundana n'umutegetsi arasaba mugenzi wiwe igikwashu mugenzi wiwe umutegetsi arasaba umugenzi w'ikibiriti tubane dufatanya mu tugwe dufatana mu nda dushigikirane niho tuzotera imbere twese tugaterera rimwe twese icarimwe ahasigaye tubandanye urukundo dukundane nk'abarundi no mu buntu kujya anye wewe uzuvuye Montreal ukava hose bikakunanira gusubira inyuma utandamukije wowe ni wa mutima rero kujya jewe nshobora kuza Montreal kabwa naho nabuze umwanya hinge ndamuhamagara ndamuramutse rien que ça nuwo mutima gukundana cyo gutuma nohanura n'abandi babandanye bakundana nibwo buntu inshuti n'abagenzi imbere ko turangiza hari akabazo nagira ndakubaze kuko urazi ko hari abantu twari kumwe kare turiko turaganira hari umuntu yateye blague sinzi kubyibuka ku telefone ko araganira n'umuntu avuga ati atahanye vraiment ati jewe umugore ndaca bugufi ya kugira ntibanterere hanze urabizi so urabizi yuko ako kantu benshi barakunda kukavuga ngo iki ni igihugu cy'abagore cy'abana hariho n'abavuga bakavuga ngo muri Canada cyangwa mu Burayi ngo hatangura hatangura abana hagakurikira imbwa donc ibikoko hanyuma hatangura abana hagakurikira umugore hagacakurikira ibikoko n'imbwa ngo barangiza ibyo byose hagacaza umugabo none mu myaka umaze muri iki gihugu ubona bimeze gute oya burya byose bivana bimwe navuga ubwa mbere bivana no kwicisha bugufi igihugu c'abagore gushikuje ntavyo ndabona yego urashaka kubibona mugabo ntavyubona mugabo burya kenshi abantu bicwa n'abagenzi bicwa na entourage me ahanini n'ukuri no gusangira ujya bivuze nawo ngo nukwicisha bugufi ugapfukama ni kwa kundi yoba yaraje ntamenye kwicisha bugufi akagenda yinjiye mu kindi gihugu kumwe n'amamvuga nti iyo ugiye mu gihugu asanga bagenda bafunze ijisho gutyo nawe tugenda ufunze ijisho ugakurikira buhoro buhoro ukiga ukamenya nayo kuvuga ngo ni igihugu c'abadamu nta mudamu aba hatamushinga ntayari no gusangira nkuko atamushinga ntaye yoba hatamudamu ariho kuko nibo batuvyaye kandi kugira ngo batuvyare tuba twabashigikiye ngo batuvyare yes urumva rero sinogishigikira cyane no guhana gusa ni inkuru babashatse kuryosha inkuru si kuryosha inkuru mugabo hariho imiryango myinshi ari uko bimeze uza wumva umwe ngo uno munsi ngo ni ituru yawe y'ukumesa ngo uno munsi ngo ni ituru yawe y'ugusasa ngo uno munsi ngo ni ituru ugasanga barayifira yo koza amasahani ukamengo si ivy'umuryango yego none nk'abo abo bahanura iki kwicisha bugufi akamenya ko ahanya atababoyi babahaba atabayaya bahaba
ko umushinga nawe wawe canke umupfasoni wawe mutegeza gusangira ibikorwa by'urugo gufashanya nukuri nivyo. Urakoze cyane Joris, murakoze namwebwe cyane. Imana ibaho umugisha. Mugabo sinogenda ntarangije ndakubajije muri byo byose ikibanza cy'Imana ni iki? Ni gikuru. utagira ikibanza cy'ukwemera shana tushobora gushikako. Nukwemera nukwama tuyisenga tuyihimbaza imisi yose kugira idufashe kwihangana mu bihugu byo hanze tubamwe. Murakoze. Urakoze cyane Joris. Merci beaucoup. Asante sana. Amin. Uyu ari Joris Ndongozi, tuti namwe bagenzi, turabashimiye, turi ahantu heza cyane gose, murabona urunuruzi, hariho parke, so twagize rero ibihe byiza nkuko byama bigenda iyo turi kumwe na Joris Ndongozi, twaryohewe cyane. Asigaye Imana ibagirire neza mwese kandi ihebahezagire n'imiryango yanyu. Murakoze cyane kandi mutwihanganire, muraza kwibona yuko hari ukuntu video iguma ikina twakoresheje telefone, ko nababwiye yuko nta mugambi twari dufite wo gukora ikiganiro, ariko twahuye na Joris nkuko bisanzwe dutangiye kuganira no gutera inkuru, duca duhitamo gutangura ikiganiro. Imana ibagirire neza. Merci beaucoup.